gutangura icese kino kiganiro cacu rero tugihera muri Primus League rino higanwa rero twebwe twahisemo kuri tazira igiceri alonza abarundi bafise imvugo ngo naraye nteye ivyeri ekiki ubundi tuba twumva ari kiyeri ariko kaza wumva umuntu ngo mpiceri iceri kabisa ubona babashatse nyene ngira ngo kubwishira mu rudeni ihiganwa rero giceri ryabandanije ihiganwa giceri ryabandanije hari kundwi ya 12 rero ihiganwa giceri ryabandanije reka tubanze dusoma ama resultat tuce tuza bano bagenzi banje bagende basersangura inkino zikomakomeye zabaye Magara Young Boys yashoye kwemera gutsindwa n'umugwi wa Rukinzo ibitsindo 4-1 amasipiri bategeka Kayanza United kuyihebera amanota 3 amasipiri batsinda Kayanza United rero ibitsindo 2-0 Musongati na Vitalo batandukana bemeranije kugabura amanota rimwe kurindi kubera ko banganije ubusa kubundi Tigre Noir muhira bahatsindirwa na Moso Sugar igitsindo kimwe kubusa igitangaza akataraboneka ibintu bibagake cyane muri Primus League ni Burundi Sport Dynamic gutsinda ibitsindo byinshi cyane mu Tel Aviv ibitsindo 7-3 rukino gose rukaba kwavuyemwo ibitsindo 10 Bumamuru bategeka Olympique Star kuitsinda ibitsindo 2 bitahanira amanota 3 Flambeau du Centre babwira Interstar bati uri bwana mkubwa uri mukuru ariko ano manota yaduhe kabisa ibitsindo 2 kubusa bya Flambeau du Centre Interstar iba ihombya 3 Flambeau du Centre itwara 3 Message Ngozi hari makamba byabandanije kuba bibi cyane kuri Aigle Noir bakinira muhira bahatsindiwe ibitsindo 2-1 nuko resultat zari zifashe Kiki Alonso reka duhere kuko inkino uraze n'imigwi uburemere ntibungana reka duhere hano kuri Musongati na Vitalo Alonso urukino rwabera hari igitega imigwi za gutandukana ari ubusa kubundi Vitalo ubundi Vitalo icivugo ni kimwe mbona babandanya barakuronka kwa 3 batayakuronseko nawe bakagerageza ko buryo atayo ubatwarana bagapfuma batwara iryo rimwe niko byagenze rero Alonso hari igitega mu rukino rwaranzwe n'imvura nyinshi cyane urukino rugitangura imbere yuko rutangura noneho imvura yarasubiragwa urukino riko rwabaca cyane mu gice ca kabiri n'urukino ubona yuko hari byagoranye muri go bivuye kuri iyo mvura nyene ariko n'urukino rwawe gwitabiriwe n'abantu benshi ariko atari benshi kwa kundi twabona gwa Flambeau du Centre na Musongati kuko kariya ko karagahebuza sinzi ko n'imvura nayo yabishizemwe uruhara mugabo ari yo bobo bari benshi kandi urazi ko Vitalo ni ekipe igira abakunzi benshi baraduga bayiherekeza ariko ahigiye hose Vitalo itegezwa kuhasanga abakunzi bayo urukino zo kurangira ari ubusa kubundi Alonso hano ninde yahomvye uko biri kose je novuga yuko ata ekipi cankiriya yahomvye kuko uravye uburemere bw'urukino byari kuba bibi iyo ekipe kanaka yari gutsindwa muri rya match cyane kuri Vitalo ntivyari kuba bimeze neza cyane kuko Vitalo irakenera novuga match urucanka urukino ku rukino kwemeza yuko batariko baremerera novuga imigwi mukiye banovuga kubasatira kuri kijya kibanza ca mbere donc mu kubikora nabo birinda gutsindwa rero kuri Vitalo yari match kumbure vyari gukunda yuko banatsindwa kuko bagiye gukina na equipe ifise abafana benshi kandi bideplashije ariko kandi ni equipe nayo bigoye cyane gose yuko uyitsindira hari igitega equipe ya Musongati rero uko biri kose Vitalo kubwanje no yifelicita ku nota rimwe bakoye igitega ni nota ubona yuko
rifise agaciro gakomeye cyane gose bivanye na equipe novuga bayikuyeko kuko ino Musongati ni nayo equipe novuga ubona ko ejo bundi bahagaritse Flambeau du Centre equipe novuga basangiye igisagara nabo nyene banganya ubusa ku bundi Musongati nivyo hari ukuntu inyerera kuri match zicanke ziri ariko hari ukuntu novuga match ziri ziremereye bagerageza kuzijera surtout iyo bari muhira voilà rero kuri Vitaro nta ruhombo rurimwo ahubwo rijya nota rimwe bakuye kuri Musongati ni nota y'agaciro cyane y'agaciro gakomeye cyane ariko kandi kuri Musongati bari bafise uburyo bwo guhagarika Vitaro nabo nyene nibwo bitakunze nabo nyene nta ruhombo no vuga yuko baba bagize bivanye no vuga n'igihagarara cy'umu adversaire uko biri kose kandi nota rimwe rigaca rigusiga still uguma mu mwanya wa mbere voilà noneho ugasanga hariyo na mugenza mu bariko barakwiruka inyuma naho yatakaje ndavuga Aigle Noir rero kuri Musongati bo nabo bari bafisa ku karyo ko guhagarika no vuga Vitaro kugira ngo nabo nyene bayegere canke bayegere ariko ni ibintu bitaba byoroshe turabizi equipe nka Vitaro kugeza uno mwanya ni equipe novuga ijyana cyane gose ko biri kose nabo nyene kuri rinota bakuye imbere ya Vitaro nibaza yuko ari akazi gadasanzwe Omar nta kagero n'abasore biwe bakoze igitega rero niyo mpamvu mvuga ati ko biri kose yaba Vitaro yaba Musongati nta ruhombo novuga no babonamwo ahubwo bose bamerita iryo nota bose bamerita iryo nota niko Alonso abibona ariko ntibibafasha bose uko ndakibona ndabona mpereye ku mugwa wa Musongati Musongati wo bamaze kubona Vitaro match yari yatsinze burya Aigle Noir inde Vitaro iherutse yari barakiye nande bari bakenye na Aigle Noir ni Vitaro ni Musongati yavuga ati barahumba twe turabarindiriye twarabonye byabashikiye kuri match ya Bundesport Dynamique bose baguma barabirya Vitaro nayo ni ya equipe ivuga ati nta kibazo twe tuzoradukira tukwereke yuko turi Vitaro ya kugenda hariya igitega yagiye ivuga ati ahantu ifo yuko tuhakura amanota 3 cibure bazi dukore inota rimwe nico mvuga rero ko Vitaro kabisa Paris habo ndetse n'abakinyi ba Vitaro n'abafelicita cyane nuko Vitaro igiye hariya ifise abakinyi bagwaye kandi abakinyi bakomeye cyane noneho n'uwitwa Kessi Jordan kuwa gatanu nagiye kumenya nawe ko atazokina Kessi Jordan agwaye malaria arimo na typhoid ubona ko bavuga no muri 18 ntiyaduze n'igitega byumvikana yuko umwe mu bakinyi ngende gwako atagiye ukabona abayifraze baragwaye abayisa ibesi ho bari ukiyumva ati mbega Vitaro igiye gukora iki ariko siko vyagenze Paris yaragwaye arafundafundika ibintu kandi birakunda kuri jere mbona yuko ari exploit nziza cyane gose kuri Vitaro Paris akoze ibikore hakabisa abavuga ati je uko biri kose sintsindwa na Musongati bari biteguriye nde Vitaro cyane Musongati nivyo kudatsindwa na Vitaro iwabo ni ikintu ciza ariko nabo tugarutse tukaraba les absences Vitaro yari ifise quelque part turavuga ati harabayemwo akayesheke kuri bo bari gushobora guprofita muri izo absence zihari bakavuga ati Vitaro rero turabona yuko kumbure iri ku nico cyo kuyitsinda tuyiprofite muri ibi bihe irimwo ariko Vitaro ntiyavyemeye rero ku bwanje Sao Paris yakoze neza kora ibintu neza avuga ati kubakinyi jewe mfise sinsinzwe ariko kandi sinsiza ko nta nota rimwe ni ikintu ciza mbona yuko na Paris inkino zikomeye ariko arazikuramo inkino zikomeye ariko azikuramwo Alonso kuva atangwe kubura abakinyi biwe benshi kandi rimwe na rimwe harimwo ngendegwako byahuriranye na seri y'amamaci akomeye nk'uko Keke yarabivuze Vitaro yinjiyemwo kuko uri kuraraba nka match 10 za mbere Vitaro hari ukuntu yayoroheye mugabo gutangurira kuri Bumamuru ukaza kuri Aigle Noir aho hagati kuri Flambeau yatangatsinda Musongati aza kuri Flambeau baranganya atsinze Musongati yo bakinye muri nondo yatangwe kuri Messager Ngozi dako atsinda Messager Ngozi anganya na Flambeau atsinze Aigle Noir anganya Musongati urumva
muri kino gihe muri championnat ngaha mu Burundi equipe zikomeye zose agiye atatsinzwe. Oya championnat irabandanya na Fazale isigaje match zitatu kuba Alonso yarayitwaye neza hariya kwa Musongati nuko amazimisa bikora yakuye atatu kwa Aigle Noir yakuye inota kwa ntuzenya kwa hari giteganye kwa Flambeau du Centre yakuye inota imbere ya Bumamuru barakina bazokina so dimanche birafise ibikimenyetso canke biramuha amahigo yo kuvuga ngo hariho garanti yo kubona Vitalo tuzoyibona isho kurangiza ku mwanya wa mbere kuri no Fazale buca irangira mu nkino zitatu zigiye kuza. Amahirwe yo ni menshi kurangiza Fazale novuga bari mu kibanza ca mbere kuko giye no kuraba umuntu biboneka yuko ari serie cyane gose novuga kwirukana Vitalo kugeza no munsi turiko turabona ni Flambeau du Centre ni Flambeau du Centre niyo nayo ubona yuko igeze ku migwi minini nyinyana ikanga yuko batsinda ariko kandi bakagwana tukabona banganya akaroni match ya Vitalo hajya niho novuga buri equipe yari kwikuramwe umwe cyangwa kwiganzura ko novuga mugenzi we byari kuba byiza novuga cyane kuri Vitalo iyo yakura amanota 3 kuri Flambeau du Centre ariko kandi kare akarusho kadasanzwe iyo Flambeau du Centre yari gutsinda Vitalo bari kuba bariko barayegereza ariko kunganya novuga amanota cyangwa kugabura inota rimwe byarabonetse yuko equipe ya Flambeau du Centre bari serie nabo cyangwa bamaze kuba novuga bahagurukira kwirukangana na Vitalo iyo twabonye novuga mu minsi heze ahanyene novuga hagati muri iki gice ca mbere cy'ihiganwa yari equipe ya Aigle Noir kugeza novuga ahitaratsindirwa na Moso Sugar urabona yuko equipe ya Aigle Noir nayo twarayiharura cyane gose kuko ntiyari bwa takaza amanota ariko ikoza amakosa menshi ariko kuva kuri Moso Sugar uraza kubona yuko ntibarasubira gutsinda kandi uretse novuga urukino batsinze Musongati Gitega ariko kuzindi match uraza kubona yuko byanse aha rero bariko baraha avantage nini cyane gose yindi migwi kuri match nako champion gitangura nko kuri journée zitatu za mbere twarabona message ngozi ariko kuri match novuga zakurikiye bagiye barasha buke gutyo Vitalo ikomeza novuga kwiterera imbere cyane gose rero kugeza ubunye iyi equipe ya Flambeau du Centre niyo bigaragara neza yuko ishobora kuza kubagwanya cyane gose novuga kugeza kuri Fazale novuga irangira bakisanga novuga niwe muntu ashobora kubakura muri kijya kibanza ariko kuri Vitalo izi match rero zitatu basigaje ni match bategereza novuga gukina baharura rumwe ku rundi bafise Bumamuru barafise Interstar